Ndabahaye mwiriwe kaze mu makuru atekanye kw'ikirere kizoba kimeze kuri wa gatandatu igenekerezo rya 10 myandagaro umwaka wa 2024 mu gitondo hitezwe ikirere kirimo izuba n'ibicu bike mu ntara zose z'igihugu cacu. Ahazoba hakanye kurusha handi ni mu ntara za Gitega na Bururi aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 14 ku muhingamo hazobandanya hibonekeza ikirere kirimo izuba mu ntara zose z'igihugu cacu. Ahazorangwa ubushuhe kurusha handi ni mu ntara za Cibitoke na Kirundo aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 30. Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:08 rirenge igihe cy'isaha 12:7 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha mu yateguwe n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere Nadia Ndayizenje nayabashikirije mwakoze kuyakurikira.